Ndasokora mutsaba kunzi ba televiziyo Renaissance n'umwanya makuru mu Kirundi amakuru mushobora no gusanga ku rubuga rukamenyi rwa televiziyo Renaissance ni kuri telerenaissance.info anamakuru twatuyahere mu bivugwa muri politike mu gushiramo mpuzamakungu ni wahaye gukora amatohoza kwihonyangwa ry'agatakazi na muntu mu Burundi usaba sentare mpuzamakungu manavyaha gukora amatohoza ku mabi y'ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakorewe abarundi ivyo biri mu cegeranyo cashikirijwe kuri uno wa mbere i Geneve ku cicaro caho ni kijoja gatakazi na muntu kwisi Reverien bazikamwe aratubwira vyinshi. Ico cegeranyo casohotse kuri uyu wa mbere ni c'abahinga bawo ni bakoze amatohoza kuma bariko arakogwa mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 Fasa Ugereguza rongoye uyo mugwi ugizwe nabo bita bakomiseri batatu avuga ko bakozwe ko cane n'ubugizi bwa nabi bukabije bukoregwa ikiremwa muntu mu Burundi mu matohoza bakoze bavuga ko ayo mabi akogwa leta irorera igisata c'ubutungane cohanye abayakora naco kikaba kiri mu kwaha kwa leta ataco gishobora gukora uyarongoye uyo mugwi w'abakomiseri bawo ni adoma urutoke ahanini ku nzego zijeje umutekano kuba arizo zikorera ayo mabi imigwi y'abantu itandukanye igipolisi abajejwe igendereza igisirikare hamwe n'imigwi y'ugwaruka yegukira umugambwe CNDD-FDD imbonera kure uyo mugwi uvuga ko abantu barenga 500 ari bo bakozwe ko amatohoza muri bo hakaba harimwo abahunze igihugu abasigaye ekana bamwe mu bakorewe ayo mabi kuko abo bahinga bawo ni batemerewe guhonyoza ikirenge mu gihugu ikindi abo bahinga bemeza nuko amakuru bagiye bararonka bayahinyuza kandi basanga yose ari ayukuri bamenyesha ko ku makuru n'ubu baronka kandi bihinyurije neza ayo mabi kandi ariko arashikira bamwe mu barundi bakiri mu gihugu bamwe bakaba bagitotezwa abandi nabo bakagandagurwa urongoye uyo mugwi Fasa Ugereguzi yerekana umubabaro w'uyo mugwi wo kubona leta n'ubu itemera ko bashobora kuganira nabo bahinga bawoni kugira bashobore gukora ayo matohoza bari mu gihugu mu mpera z'ico cegeranyo uyo mugwi werekana ko ukudahana ariko gukingira abakora ayo mabi bose uyo mugwi ukaba usaba sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI gutanguza amatohoza vuba bwango kubakora ayo mabi bakanasaba umuryango w'ibihugu vya Afrika gukora ibishoboka kugira ikibazo c'u Burundi gishobore gutora inyishu. Kubwa Leonce Ngendakumana serukira Senarede mu Burundi ngo arafise icizere ko abakoze amabi mu Burundi bazohanwa ivyo yabivuze inyuma yishigwa ahabona kuri uyu wa mbere y'icegeranyo ca ONU kubwicanyi bwakozwe kuva mu mwaka wa 2015 mu Burundi agasaba ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kureka umugwi wigenga kuza gukorera amatoza mu Burundi tumukurikire twamwakuye ku murongo wa telefone. Icizere icobura kuko haba mu Burundi haba mu bihugu bya Afrika mu bihugu by'isi yose abakoze amakosa abakoze ibyaha bose barahanwa kanatsinda na leta y'u Burundi yama yavuze na ntaje yuko umuntu wese akoze icyaha ategerezwa guhanwa ntaco biza rero yuko mu abakoze ibyaha mu Burundi ariko barakora ibyaha mu Burundi ategerezwa kujoshigwa imbere y'intahe akaribazwa akarihanirwa narijya mbere n'iyi leta y'u Burundi itabihakana ivuga gusa ko abantu barenze urugero mu kwishyikiriza mu kubivuga ihakana ko ibyo byaha biriho ivuga ko barenze urugero kandi kumva ko atakundi yovuga rero twebwe turizeye yuko abariko barakora ibyaha bategezwe guhanwa kandi tugasaba baje ku Burundi kuja hamwe nabo bariko baragira amatohoza kugira abakoze ibyaha bose n'abariko barakora kugeza n'ubu bafashwe bakurikije intahe mu gahanga kuko nabo nyene hano birirwa batubwira ko bariko bararondera abagirizwa ibyaha ibi canke biriya ikibabaje nuko niyo abantu baje kudufasha ngo badufashe gutohoza kuko tujyakiranetse gutohoza tutabona neza tudafite n'ubuhinga baba bambere mu kwanga ibyo bigaca bituma noneho amakenga yongerekana muri abo bariko baragira amatohoza bati ko barinze bananga ko dukorana ko barinze bananga ko dushika mu gihugu ni ukuvuga ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha byo mu ntambara byarabaye umurengera rero bakoranye nabo kuko Uburundi busanzwe
burimo nicyo mu mpuzamakungu uri ya cyane cyane muri uwo mugwi ujejwe gukurikirana no kubahiriza agateka ka zina muntu. Noneho bazogenda gufasha gukurikirana ahandi kandi iwacu bazi ko abantu baza kubikurikira kandi turizeye ko abo bandi bazohano. Ni n'akanyamuneza mu mashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike mu ishirahamwe Fokoderi rimwe mu mashirahamwe adasiba gushira habona amabi ariko akogwa n'ubutegetsi bw'Ibujumbura gwicizere kirahari ko senare mpuzamakungu mpanavyaha igiye gutangura amatohoza kubagiriza ubwicanyi n'ihonyangwa ry'amategeko nako ry'agateka kazina muntu. Mushingwamanza Janvier Bigirimana asanzwe ari umunyabanga mukuru w'ishirahamwe Fokode nakekeranya ko Petero Nkurunziza azokwishura kuvyo yakoze mu gico cegeranyo c'abahinga ba ONU cerekana ko ari we aza kwisonga mu gutanga amategeko y'ubwo bwicanyi. Tumukurikire. Kenguruse cyane iyo ngingo yafashwe n'uwo mugwi na cyane turavye kubiri muri ico cegeranyo ni cegeranyo cakozwe ku buhinga bwo hejuru kandi baradomye ko urutoke ingorane zose ziri mu Burundi na cyane hatwo kwibutsa yuko mu cegeranyo mugwi washize habona mu ngingo ya 22 y'ico cegeranyo baravuga neza yuko mu Burundi Nkurunziza ari kwisonga y'abantu bariko barakora amabi mu Burundi aho hari ivyo bita chaîne de commandement parallèle ni kuvuga inzego zitanga amategeko ku ruhande y'inzego zisanzwe zizwe n'amategeko haba mu gipolisi mu gisirikare. Ivyo byose bikaca bigira ingaruka mbi yuko imbonerakure n'abakora mu bijanye n'iperereza aribo baca baza kwisonga mu kwica abanyagihugu mukora amabi atandukanye. Muri iyo ngingo ya 22 barerekana neza uruhara rwa Petero Nkurunziza aho ariwe atwara izo mbonerakure rwego rwo hejuru, ariwe atwara iperereza rwego rwo hejuru. Ni kuvuga ibiba byose amabi yose yagiye arakogwa n'amabi yashikiwe na Nkurunziza kanatsinda murazi yuko atigeze n'umunsi n'umwe afata abantu bariko barica abantu ngo abahane shanke ngo navuge n'ijambo ry'uko biriko birakogwa mu Burundi ivyo hagarara. Iki naco mu ngingo ya 77 y'ico cegeranyo uwo mugwi w'amatohoza uravuga neza yuko wakoze urutonde rw'abantu ku giti cyabo bagirizwa amabi yabaye mu Burundi ko kumvo z'umutekano wabo bantu shanke kumvo zo kugira ngo amatohoza agende neza yuko ico cegeranyo no munsi batashimye gishira habona muga yuko bazoca bagishira mu minwe y'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ONU yuko kandi biteguye kushobora kuca bagiha sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Bisigura yuko no munsi tunezerewe kubona amabibi yakorewe abarundi hashoboye kubaho umugwi wa ONU ushobora kuyatohoza ko kandi twa dufise amazina no munsi y'abantu bakoze amarorerwa. Bisigura yuko rero twizeye neza yuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe igiye mu maguru masha kuzoca yugurura amatohoza ku mabi yakozwe mu Burundi. Amakuru twategurira abandanya amatora ariko arategurwa n'ubutegetsi mu mwaka wa 2020 ngo siyo yari yihutirwa muri kino gihe kubw'umugambwe MSD. Pierre Nkurunziza ngo yategerezwa nyabona gutorera umuti ibibazo bijanye na politike n'umutekano kandi ivyo byose bigategerezwa guca mu biganiro nawe bitavuga rumwe. Peter Shimimana avugira umugambwe abona ko no gusaba abanyagihugu amafaranga yo guterera amatora bisa no kubanyaga mu gihe batakigira amikoro kubera ubukene bw'abateye. Kurikira Epitase Nshimimana avugira umugambwe MSD. Ikihutu no munsi sukubwira barundi guterera amafaranga. La priorité du moment, ce n'est pas obliger les Burundais à contribuer dans l'autofinancement des élections de 2020, au moment où c'est Pierre Nkurunziza qui est à l'origine de tous les maux que connaissent les Burundais. Pierre Nkurunziza, en contribuant lui-même le premier ces élections de 2020, voulait montrer à toute personne qui croyait au dialogue avec ses opposants pour essayer de trouver solution à la crise burundaise que lui n'est pas partant. Nous, au parti MSD, nous croyons au dialogue inter-burundais parce qu'il y a toujours des obstacles à surmonter avant la tenue de ces élections. Dans ce dialogue donc, nous aurons à négocier avant tout le retour d'un climat politico-sécuritaire propice, libérer les prisonniers politiques,
Les réfugiés doivent aussi rentrer. Une fois arrivés sur cette étape, l'on pourra penser aux élections. kuza hariho icuka ciza vyoba ari bimwe mu bituma ayo matora ashoboka. Imbere yo gusozera ano makuru umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD wagumye uca kubiri n'amasezerano y'abarundi ya Arusha y'amahoro no gusubiza hamwe. Tasien Sibomana mu banyapolitiki bari mu gihugu agatanga akarorero kwikumirwa rikogwa n'umugambi CNDD-FDD mu gutanga ubuzihaba mu bibanza vya politike canke ibindi bitisunga politike. Ku Tasien Sibomana ibihe Burundi burimwo muri kino gihe aho gutera buje imbere bwasubiye inyuma kurusha n'imbere yuko amasezerano y'abarundi yarusha ategwa ko umukono. Tumukurikire aratubwira byinshi. Ikibuze nuko hari abibaza ko barusha ubwenge abandi babivuga ku munwa muga mu ngiro batari kubakurikiza amasezerano. Vya bibazo uko vyari bakagomba ko biguma kwa kundi canke mbere bikarushirizaho uburemere. Za nyishu zari zarategekanijwe aho kuzishira mu ngiro koko ngo abarundi babibone bagasubiza igihugu inyuma. Ugasanga nk'ibi byo kudakumira abandi. Aha navuze mu ncamake bari bategekanije amategeko atuma umurundi azi ubuhinga bwiwe, azi ubwenge muri iki cyangwa kiriya, bimutuma duga gushika no kwisonga y'iki jako kazi kiwe, bataravye umugambo, bataravye amoko, bataravye intara avamo. Kwari kugira ngo ivy'intwaro, administration, ivy'ubutunzi, ibibazo by'ubuhinga ntivyigire bivangwa n'ivya politiki. Kugira incabwenge tuba dukeneye abarizo zikora akazi zigiye. Ubu rero nk'ivyo vyarasubiye buti, aho gushira imbere iryo tegeko basubiye inyuma, gutinda naho no mu bwarimu, no mu buyobozi bw'ishuri, no mu bitaro, no mu burimyi, mu bworozi, usanga atari uwize akarusha ubwenge abandi asigaye abikora. Baraba wabaye umumilita no kwita nawe nyene arengeje, aho bita des militants zere mu gifaransa, ari wasigaye akora ubwo buzi kandi bwari ubuzi bw'ubuhinga. Ico rero mu ncamake ni kwa kundi guhonyanga y'amasezerano, kudagomba kuyakurikiza, nivyo biriko biratuma igihugu gisubira inyuma. Hari abavuga ngo vya kudeta ubu bakavyitwaza, cyo bavuze cyose ngo ntawo vugana n'ubu. Hari ikibazo tuzotegereza kuvugana kandi n'ubu tudatinya. Mbega bajya bagombye kugira kudeta byavuye kuki? Cakindi bari bavuze yarusha bati reka twubahirize ibi nibi kugira ngo abagomba gufata ubutegetsi ku nguvu ntibabe bakirota canke babirose ntibabishobore. Babigize kubera abo bagomba guhonyanga ayo masezerano yarusha. Nano rero cyuzuza amakuru twago turabashikiza kandi abashimwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira naho ubutaha.